umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru agezweko ariko aravugwa kuri uno munsi igenekerezo ya mbere nzero umwaka w'ibihumbi 2024. Nk'Umuhuza TV turabipfurije kuzororanirwa muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Imana izobaje imbere mu bikorwa vyanyu vya misi yose. Murano makuru imbere ko tugera ku ngingo nkuru ziza kuba zigiza aya makuru, tubibutse ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraye agenye intwazangabo zibiri, harimwo Engineer Lieutenant Colonel Constantin Bigirimana ndetse na Dr Engineer Lieutenant Colonel Leonidas Nibigira. Iri genwa rikaba ribaye haciye imisi Perezida Evariste Ndayishimiye atunze urutoki bimwe mu bigo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru n'abarundi mu cankuzo, aho tuza kubigaruka ko ni nyuma yuko ubwiwe yitangarije ko hari imirari 16 zoba zicaye. Bamwe bati abo basubirijwe n'ibinebwe kandi ngo hari abene gihugu batanze amakori kugira ngo hakorwe ivyo bagomba gushira mu ngiro. Aya tukaza kuyagaruka ko mu buryo burambuye. Inyuma yuko kandi kwijoro ry'igenekerezo ya 31 Kigarama uyu mwaka w'ibihumbi 2023 rishira igenekerezo ya mbere umwaka w'ibihumbi 2024 habayeho amajambo y'abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu mutekano, Paul Kagame w'igihugu c'u Rwanda na Evariste Ndayishimiye bahanye gasopo mu majambo bashikirije abanyagihugu batangura uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ibi bikaba vyabaye mu gihe bariko barashikiriza amajambo barangiza umwaka w'ibihumbi 2023 bitegurira gutangura umwaka w'ibihumbi 2024. Abakuru b'ibihugu bompi bumvikanye bahana gasopo ku kibazo c'umutekano hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ibi bikaba bije bikurikira amajambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza ko igihugu c'u Rwanda gifasha umuhari w'iterabwoba Red Tabara mu kuronsa ubufasha bwose harimwo no kuha indaro. Evariste Ndayishimiye ati amakungu nagondoza ubwo butegetsi butagira ubuntu. Kubwa Perezida Kagame, umukuru w'igihugu c'u Rwanda we yagize ati nagira amabwira ko tudashobora kwihanganira kunengwa no kuvugwa nabi uko vyabingana kose nubwo kenshi biba bidafise ishingiro. Yongeye ati twe tuzakomeza gukora uko dushoboye kugira abanyarwanda bagume batekanye. Nayo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye gushimangira ko basanze u Rwanda ruyaga amasigarira cicaro kuvyo bari bumvikanye ko urushikiriza Burundi abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 nabo barongoye Red Tabara muri kino gihe. We akabagiza ati twaraye tubonye neza ko ivyo twayagaru kudusiga inkore ku maso, ahubwo baguma babaho uburyo hama badusamaze batubwire ngo ni mu gihe kandi Uburundi bwaheruka kugira akigoro bukugurura imipaka ihuza ivyo bihugu, ariko ngo u Rwanda rukaba rwabandanije rutanga inyigisho z'iterabwoba n'ubwicanyi kuri uwo muhari nk'uko Evariste Ndayishimiye yabitangaje. Niko kandi muri ano makuru tugiye kugaruka ku kungene n'ubundi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yihakanye abasirikare barungitswe mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuri amasezerano y'imiliyoni 20 z'amadolari y'abanyamerika yagabuwe n'akarwi k'abategetsi bo hejuru harimwo n'abajenero mu gisirikare c'u Burundi ndetse no mu nzego z'umutekano, aho yihakanye b'abasirikare b'u Burundi bafashwe mpiri na M23. Iki benshi bakaba bavuga ko ari ikintu kitari bwigere kibaho mu mateka y'u Burundi, aho kizigenza w'ingabo yihakana abasirikare biwe. Ni kandi ngo ni kimwe mu mpapuro zirabura umwaka w'ibihumbi 2023 woba ugiye wanditse abarundi batazibagira. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu ku igenekerezo ya 29 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023 ari mu cankuzo, Perezida Evariste Ndayishimiye yarabajijwe ikibazo atari yiteze. Yarabajijwe ku kibazo c'abasirikare b'u Burundi bari kugwanya M23 mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nibwo bwari bubaye ubwa mbere ico kibazo kivugwa mu maradiyo akorera mu Burundi, kuko vyagoma bivugirwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Buca buba ubwa mbere Perezida Evariste Ndayishimiye yemanga ku mugaragaro ko yarungitse ingabo z'u Burundi gufasha urugamba ingabo za Kongo biciye mu masezerano yo gutabarana yagiraniye
na leta y'ico gihugu. Amasezerano arimo imiliyoni 20 z'amadolari y'abanyamerika. Niho rero yacabazwa ico leta iriko irakora kugira ngo abasirikare bafashwe mpiri na M23 barekurwe. Inyishu y'akamaramaza rero iba irakorotse. Voice Ndayishimiye yavuze ko afise amakuru ko hari abagwanyi bari dutabara bagiye kugwana muri M23. Aca yongera ko kandi ko iyo tubonye umuntu wese asa n'umurundi yambaye umwambaro w'igisirikare tudakwiye kumwita umusirikare w'u Burundi. Kubwiyo ngo ivyo M23 yakoze mu kwerekana abantu ikabita abasirikare b'u Burundi ni ingwano yindi bita gere psychologique. Yarangije anasaba abarundi ko batoza barakurikirana amakuru atangwa n'umwasi nuko abarihakanye ingabo ziwe kandi n'ubundi hari amarira ari mu miryango. Ndiko Masabo Terence Nzisabira Ferdinand na Ndikumana Mihansi n'abasirikare b'u Burundi. Nimwe hari ivyemezo bikwiye ko abo bagabo batatu berekanywe na M23 ari abasirikare b'u Burundi bafashwe mpiri mu ntambara baye kwigenekerezo ya 5 Munyonyo uyu mwaka w'2023. Iyi ni intambara yahitanye abasirikare benshi b'u Burundi bari barongowe n'umuhisi Majoro Ernest Gashira hamwe. Abasirikare b'u Burundi barahemukiwe bikomeye n'abakongomani bajanye ku rugamba bo mu murwi w'insoresore bita Wazalendo n'ingabo za Kongo. Abo barabatanye urugamba n'udusozi two guhungira ko bari babasigaranye baradutaye basigaho n'ibigwanisho bikomeye maze M23 irabifatiba ari vyirasisha abasoda b'u Burundi. Abasoda b'u Burundi bagize barasubira inyuma kuri twa dusozi basanga twafashwe, gutyo abasoda benshi barahapfira kandi barafatwa mpiri. Kugeza uno munsi abafashwe bose ntibazwi igitigiri neza kubera M23 itarerekana abandi na cane abari bakomeretse. Nimwe twaronse urutonde ruvuye mu biro bikuru vy'igisirikare cy'u Burundi rwemeza amazina y'abasirikare 9 babuzwe irengero aho kugenekerezo ya 5 Kigarama. Urwo urutonde kandi ruratomora neza nimero matricule z'abo basoda, amazina y'abavyeyi babo, aho bavuka na telefone z'imiryango yabo. Bano basirikare batatu berekanywe na M23 nibo bahereza kuri urwo urutonde. Abo basirikare rero nkuko twebabwiye na abasirikare 9 naba abakurikira. Urumvirize neza nusanga harimo uwawe canke uwo woba uzi afise aho yaturutse nga mu gihugu cy'u Burundi, womenyesha umuryango wiwe niba utazaho wawo ari. Uwa mbere ni Corporal Chef Manirambona Christophe, matricule HR 19743 ava ku mutumba wa Buhiga, komine Buhiga h'intara ya Karusi. Wa kabiri akaba ari Corporal Chef Nduwimana Jean Marie, matricule HR 1751 avuka ku mutumba wa Karama, komine Gasorweho mu ntara ya Muyinga. Wa gatatu akaba ari Corporal Chef Nimbesha Edouard, matricule HR 1761 avuka ku mutumba wa Nyambo, komine Bukeye ho mu ntara ya Muramvya. Ni mu gihe ubugira kane hari Corporal Chef Nkeshimana Jean Marie, matricule HR 2487 avuka ku mutumba wa Rusengo, komine Muyinga ho mu ntara ya Muyinga. Ubugira gatanu akaba ari première classe Sindayihebura Desire, matricule HR 2697 ubusa avuka ku mutumba wa Murago, komine Bururi ho mu ntara ya Bururi. Wa gatandatu akaba ari première classe Miburo Prosperi, matricule 2617 avuka ku mutumba wa Nyamusenga muri komine Cankuzo mu ntara ya Cankuzo. Ugira indwi première classe Nzisabira Ferdinand, matricule HR 2692 mu gisirikare bakaba baranditse akavuka ku mutumba wa Ntamba, komine Musigati ho mu ntara ya Bubanza, ariko abamuzi bo bakavuga ko ari avuka muri komine ya Gisozi ho mu ntara ya Mwaro. Hakazimwe kandi première classe Ndikumana Merance, matricule HR 2742 avuka ku mutumba wa Kiga, komine Rusaka ho mu ntara ya Mwaro. Agahitazamo kandi Juda Chef Terence Ndiko Masabo, matricule SC 2568 avuka ku mutumba wa Nyamiyaga, komine Gisozi ho mu ntara ya Mwaro. Ajuda Chef Ndiko Masabo Terence yarahinduye izina mu mwidondoro yatanze igihe yerekanwa na M23
kuko ho yiyise Corporal Chef Thierry Niyongabo. Ni mu gihe nubwo bihakanywe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, imiryango y'abafashwe yo iri mu gahinda. Ni mu gihe abatari bake mu baryango n'abagenzi b'abasirikare bafashwe impiri na M23 be n'abandi batazwi irengero ariko bashobora kuba barimwo mu bafashwe impiri, bose batakambira leta ngo ikore kugira ababo barekurwe. M23 kandi yaravuze icese ko yiteguriye kuvugana leta y'u Burundi ko abasirikare bayo borekurwa. Bertrand Bisimwa arongoye M23 yavuze ko vyoroshe ko bavugana kubera President Evariste Ndayishimiye yari yamwakiriye i Bujumbura muri Rusama uyu mwaka w'2023. Kw'isi nzima nakamaramaza kumva umusirikare w'igihugu yihakana abasirikare biwe. Murantunge kumva umukuru w'igihugu yihakana abasirikare biwe. Ahandi hose iyo umusoda w'igihugu afashwe arakorwa ibishoboka vyose kugira ngo arekurwe. Imiryango y'abafashwe impiri nayo irashigikirwa mu kurindira ko ababo borekurwa. Turetse ubuhemu bwo kugurisha abasoda b'u Burundi nk'abacangero ntibanabahabwe ku kiguzi bagurishwa, n'ubuhemu budasanzwe kwihakana umusoda w'u Burundi kubera afashwe ku rugamba. Ngivyo rero ivyo mwaka w'2023 usigiye abarundi benshi bakaba basigaye mu gahinda katagira izina. Turetse kandi ko hari amajambo President Evariste Ndayishimiye ubwo yitangarije ubwo bavuga ko ibidandazwa vyinshi nga mu gihugu vyoba bizimvye. Ivyo rero bikaba vyananatumye abwira abanyagihugu ko bagomba kugenda bakavyironderera ko wewe atanzara afise. Tubika mu yandi makuru harabana n'igisata c'ubutungane mu ntara ya Makamba, Procureur Claver Sabushimike yatanguye kurekura abanyororo bari barunzwe mu gasho nk'ibikoko. Aya akaba ari amwe mu makuru tukura i Makamba avuga ko Claver Sabushimike yagize ubwo amaze kubona amakuru avuga amabi akora. Niwe rero yaciye yihutira kumviriza abanyororo gushika ejo ku mugoroba ngo bari yamaze kurekura 36. Nako kandi yabandanije ivyo kubumviriza. Hakaba kandi hariho abanyororo agira carungika mu ibohero rikuru rya Rumonge. Abo bo ntituramenya ko ahava abarekura. Tuzi ko kugeza ku wa gatatu w'indwi mu gatondo Claver Sabushimike yarapfungiye abarenga 140 mu gasho kagenewe abanyororo 30. Agasho barimwo karava ku buryo imvura iguye abanyororo baca barara abahagaze. Ni mu gihe kandi amasoko y'Imakamba yemeza ko kandi Procureur Claver Sabushimike ari ibituriye ku rugero ruteye ubwoba, akanga kurekura batsinze imanza, bikavuga ko ata muntu barekugwa adatanze igiturire. Bivuga ko afise n'abakomisiyoneri bamutoreza ivyo biturire. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuze ucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza kandi no makuru bagenzawe kugira ngo batuze bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure. No Mpuza TV muhezagirwe.